ashafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngirukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bezuka n'ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Twavuze ko dutangije urugamba rwo kurwanya ubukene. Urwo rugamba rwo kurwanya ubukene rero rugahera ku kurwanya inzara, umunwa wose ukaronka icyo ufungura. Rero ubu ntituvuga ngo umunwa uronke icyo ufungura gusa, ahubwo ufungure neza, dufungure neza, si ukurya gusa kandide, nuko turya neza ibintu bifise akamaro mu magara yacu. Vision 2040 tuja muri secteur de production. À la base rero ni ministère de l'agriculture et de l'élevage na ministère ya énergie n'imwe. Leta y'u Burundi yaramaze gutahura yuko ubushakashatsi bufise uruhara rukomeye kugira Uburundi bushike mu mwaka wa 2040 bwifashe kandi bushike muri 2026 buteye imbere. Ikiganiro c'uyu munsi inka imirima n'ibidukikije tubabwira ku bikorwa vy'ubushakashatsi bikorerwa mu kigo Izabu. Imbere yo gushishikara kino kiganiro tubanze twibutse abagikurikirana ko ubushikiranganji mu vyo bujejwe hari mu burimyi bufise politike yerekana uko igisata c'uburimyi kizodushikana ku mbona kazoza. Se Barundi amaze gushikiriza igihangiro ko dutegerezwa kuba igihugu cifashe muri 2040 tukaba dutembera muri 2060 umwe wese mu gisata ciwe yateza kuba afise shema canke urugendo werekana iyaca kugira ngo ashike kuri iryo hangiro, kuko twese turakunda kubiririmba mu majambo kirya civugo ubu twese turaza kukivuga, mugabo wese umubajije ingene azogishikako interano yiwe benshi ntibashobora kuvuga. Twebwe rero muri rusange nk'ubushikiranganji igisata c'uburimyi ingene kizodushikana ku Burundi bwifashe ni igisata kizoca ku ntambuko zine. Intambuko ya mbere bwari uburimyi busanzwe twahebeye abenegihugu, aho umwenegihugu avuga ati utwofungura ndatwirondera mu murima, hamutwo ntafise umugenzi araza kutumva. Ico twise mu gifaransa l'agriculture de subsistance. Iyo ni intambuko rero dushaka kwemeza yuko turiko turarengana. Uburyo turiko tuja subu tumaze nk'imyaka nk'itatu ingahe turi muri iyo ntambuko igira kabiri, cyo kwita etape igira kabiri, ni etape yo gushiraho ibigo binini. Ico no kwita uburimyi bwisunuye, ivyo twise les centres de l'Euneo. Ivyo murabyibuka yuko kugira ngo bikunde twavuga tuti dushaka umurima muniniya urimye bukebuke kijambere. Muri bukigere twahamagariye abafonctionnaire tugahamagara abikora twabo kugira ngo bashire imitahe mu burimyi. Nico gituma uno munsi mubona abakozi ba leta duhereye cyane ku baduha akarorero nyacubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, aho atwereka akarorero akavuga ati uburimyi niryo soko ry'iterambere. Turashima rero ko abarundi bitabaye ko kawo iyo ntambuko iyo etape igira kabiri
yo gushaka amasanzu d'enrôlement tukaba twarashikiye kandi turi muri iyo rero ni intambuko ya kabiri. Intambuko ya gatatu tuzoca tujako mwumvise ndiko ndarezima ya politike y'uburimyi itwerekeza Burundi bwifashe. Intambuko igira gatatu tuzoshiraho ico twise les zones agricoles. Nukuvuga iki? N'ahantu uburimyi bukorerwa canke ubworozi hakase neza tukaba tuzi tuti hajya nta kindi kizohakorerwa atari uburimyi. Urumva rero yuko ari evolution ni terambere ya centre d'enrôlement. Ni centre d'enrôlement izohinduka zone agricole kuko tuzoyagura tuhagire hanini. Tushiremo uburyo gukora zone agricole turashaka kuzokoramo abantu bafise uburyo bashaka guhindura aho hantu hagatunganywa neza, hakaje amazi, hakajayo n'inyubako zo kubika umwimbu. Nahantu rero tuvuga tuti nahantu ushaka gushika ukarabisha amaso agasigwa kuvuga uti kuko iyi ni zone agricole. Iyo ni intambuko ya gatatu. Intambuko rero ya nyuma izotwereka yuko twashitse mu Burundi bwifashe. Naho tuba tugeze mu agropole. Agropole murabizi yuko na leta y'u Burundi yamaze gufata na haco kimwe n'abayifasha yuko n'imiburi tukeneye gushiraho agropole zitanu zingana no kuma province atanu guca amera. Ayo ma province ro atanu dushaka yuko province yose izofise agropole. Mugabo ubu tuzobanza guhera kuri agropole yo mu Cibitoke ni Karusi. Iyo agropole zo bitandukanye na centre d'enrôlement kuko ni centre d'enrôlement izoba yevuriwe yateye imbere kuko n'ahantu zone agricole izoba ifise kandi n'ama infrastructure yo transformation aho hinjira ifumbire hakinjira semence mugabo hagasohoka no produit iri ambare. Ndiko ndavuga produit iri ambare nuko ko n'ahantu hinjiye ifumbire n'ahantu hinjiye imbuto mugabo hagasohoka igisuguti nk'akarorero. Aho tuzoba twahaye la valeur ajoutée umwimbu tuzoba twaronse. Nico twita rero développement de chaîne de valeur. Nguko rero mu majambo avunaguye ingene twebwe twamaze gutegekanya ingene uburimyi buzokwinjira muri iryo hangiro ry'uko Uburundi busaba kuba bwifashe muri 2040 bugaca butera imbere muri 2060. Muri iyo ntumbero nyene yo guteza imbere igisata c'uburimyi, leta y'u Burundi yasavye ikigo Izabu ko iruhande y'ubushakashatsi coba n'ikigo gikora imbuto industrie semencière mu gifaransa kugira bikunde kibi kigo kizana inyishu ku bibaza bene gihugu bafise. Ico kigo Izabu rero kikaba kiri ku kivi mu guteza imbere igisata c'imbuto. Izabu iri ku kivi yaratoye ibintu byinshi mugabo bitazwi na bene gihugu. Nk'ubu nk'akarorero ni bake bazi yuko muri Izabu bageze ku bwoko 18 bw'ibiraya kandi byimbuka, mu gihe twese tuzi yuko benshi bakunda gusaba ibiraya by'ubwoko bita Ndinamagara kandi na Victoria kandi hariho ibindi bafise ubwoko 18. Kubitegwa byose kuva ku bigori gushika ku myumbati ukagenda gushika no kuburo n'igiterwa kimwe twari tumenyere ko tugisanga muri Kenya kimwe bita Sukuma wiki twabonye uko bakizanye. Turabona kandi yuko banakoreye no kwirengarenga aho bafise ivariete ico no kwita ubwoko butatu. Mu kigo Izabu hariko hakorwa ubushakashatsi ku mbuto zose z'ibiterwa byo mu bwoko bw'ibinyantete, ubwoko bw'ibiterwa bimerera mu kuzimu, ubwoko bw'imboga n'ibindi. Kurikirana uko ubushakashatsi bwifashe ku biterwa vyerera mu kuzimu. Ubushakashatsi ku biterwa vyerera mu kuzimu novuga yuko ufise intambwe ndende bugeze kure cyane, uko turageze ku giterwa cyose turageze ku bwoko butari buke bw'ibiterwa. Nk'ubu dufatiye nko ku giterwa cy'ibiraya turafise ubwoko bushika 18,
ku giterwa c'ibijumbu turafise ubwoko bushika 17. Ku giterwa c'umwumbati turafise ubwoko bwinshi, ariko uyu munsi dushira imbere ubwoko butanu nibwo butarenga gato. Ubwo bwoko butanu tubushira imbere kubera iki? Tubushira imbere kubera aribwo bwoko uyu munsi dufise burinda ingwara zibiri rimwe zateye igiterwa c'umwumbati, iyo nayo ni rubozamizi hamwe n'ingwara ya mozaique. Ku giterwa c'ibiraya ubwo bwoko 18 ariyo mavarite 18, 15 busanzwe burimwa mu mitumba ikirurutse, aho ibiraya bisanzwe birimwa cyane ku rugero rwo hejuru. Ubundi bwoko butatu nabwo n'ubwoko busanzwe burimwa mu kiyaya c'imbo no mu kiyaya ca Kumoso, aho igiterwa c'umuceri cyari ciharije uburimyi mw'ivyo bice. Kugeza uyu munsi rero ubwo bwoko busanzwe buba aho hantu h'ikiyaya, ubwo bwoko ni ubwoko butatu. Ubwoko bwa mbere ni bugingo, ubwoko bwa kabiri ni buryohe, ubwoko bwa gatatu ni hembura bashonje. Abagwiza mbuto ntibaratangura kubuhurumbira cyane. Nashaka rero imbere yuko ntera akamo abarimyi, nashaka kubanza gutera akamo abagwiza mbuto, kuko abarimyi baronka ubwo bwoko babukuye ku bagwiza mbuto. Ku bagwiza mbuto baba baje kubutora mu kigo izabu, bakagenda bakabugwiza, hama abarimyi nabo bagaheza bakabutora ku bagwiza mbuto. Nagomba rero gutera akamo abagwiza mbuto kubwo bwoko butatu, babusabe ikigo izabu kugira ngo bashobore kubugwiza iwabo aho basanzwe bagwiriza ubundi bwoko bw'ibiraya, kugira ngo abarimyi noneho babitore iwabo kubabegereye vyoroshe. Tugiye ku giterwa c'umwumbati, inyuma yaho ico giterwa catewe n'ingwara ya mozaique hamwe n'ingwara ya rubozamizi, ubushakashatsi bwarakozwe kugeza yaho hatowe ubwoko burinda izo ngwara. Ubwo bwoko bw'imyumbati burinda izo ngwara zibiri rimwe muri izabu burahari, imbuto z'iyo myumbati irahari. Tukaba twifuza yuko duhamagarira cyane abagwiza mbuto bo ku myumbati ko bosaba izabu kugira ngo baze kubugwiza iwabo aho basanzwe bagwiriza ibindi bitera, kugira ngo abene gihugu bazotora ubwo bwoko hafi yabo, kugira ngo baronke ubwoko bw'imyumbati burinda izo ngwara zose uko ari zibiri, ari nazo zahoneje igiterwa c'imyumbati. Ikigo izabu kirakorera kandi ubushakashatsi no ku biterwa vy'ibinyantete, aho twovuga nk'ibigori, ibiharage, ingano, amasaka, uburo n'ibindi. None ubushakashatsi ku giterwa c'ibigori bwoba bwifashe gute? Ku bushakashatsi rero aho bugeze ku giterwa c'ikigori bugeze ahantu tuvuga ko twishimira, kuko igiterwa c'ikigori gifise novuga ko giri mu mice nk'ibiri. Hariho ibigori twita ibigori bisanzwe bijya no mu gifaransa bavuga ko ari amakomposite, hakabaho n'ibigori bavuga ko ari ibivyagwa, mu gifaransa bavuga ko ari amahybride. Ivyo rero ubwo bwoko bwose muri izabu ubu turabifise, kandi turafise n'ubwoko bw'imbuto tuvuga amavariyete yimbuka kuri ubwo bwoko bwose. Haba ku bigori bisanzwe turafise ubwoko bwimbuka kandi bwimbuka neza mu burere bwose. Turafise ibiba mu biyaya bishika hanini, ivyo ubu biri mu bene gihugu n'ubwoko bubiri. Hariho ivyo bitwa Ekavere 1 benshi niko bayizi, niyo bitwa MM3. Ariko turakunda guhanura abarimyi ko botangura kugura iyo Ekavere 1 mu gihe babuze imbuto za Ekavere 1 boca baja guhugura MM3. Mu hantu hakanye buke turafise ubwoko bw'imbuto nahone bwinshi, mugabo ubwo buri mu banyagihugu bwose ni ubwoko bushika kuri bubiri, iyo twita ZDM 621 na ZDM 605. Turafise n'ubundi nk'iyo bita Ronge 4
na Elite 89 iyo nayone zirimbuka, ariko turakunda kuhamagarira abenegihugu gushyira imbere ZDM 621 na ZDM 605 kuko ni navuze ko ari bune ariko burasumbanya gatonyi, ariko ni mu gihe iyo izo ziba ziri imbere gatonyi zigize ikibazo tuca tuba dufise izindi tuca duha abenegihugu. Novuga nk'ahantu hakanye naho dufiseho nta nyinshi dufise ubwoko bubiri, hariyo bita Mugamba ni na variete novuga ya kera, hariyo bita Nisega. Izo zose n'ubwoko buba ahantu hakanye kandi n'ubu bukimbuka neza, nibwo duhamagarira abarimyi gukoresha kugura, n'abagwiza mbuto nizo tubaha kugira bagwize imbuto baha abenegihugu. Turi ku kivi, turiko turagerageza kurondera ko tworonka imbuto z'ibivyagwa zikwiye abenegihugu ku buryo ata mbuto y'ibigori by'ibivyagwa yosubira kuva hanze. Ariko rero birasaba igihe. Imbuto zijya z'ibivyagwa ni imbuto zisaba ubuhinga bwinshi, zigasaba n'uburyo bwinshi. Aha muri Izabu twatanguye novuga kumera nka bazironka guhera muri 2022. Nyuma imbere yaho abarundi abarimyi bo mu Burundi barakoresha izo mbuto z'ibivyagwa zivuye hanze. Hariho nyinshi rero bari bamaze kumenyera, hakaba n'izindi n'ubu zicinjira bari bamenyereye, ariko twe turiko turagerageza natwe kugira turabe ko ino mu Burundi twokwizi novuga kuzikora, kuko ziya mbuto z'ibivyagwa hanini tuvuga ko bazigwiza barazikora kuko zisaba uburyo bwinshi, zisaba n'ubuhinga bwinshi. Mu Kirundi baravuga ngo ntavuka rimwe wace yuzura ingobyi. Turizera ko turi ku ntambwe ishimishije. Ubu turiko turaraba nk'izizoboneka mu season izoza 2025 ishire 2026 zizoba imbuto sinovuga ko zizoba zikwiye abarundi bose, ariko zizogabanya nko ku rugero novuga nko ku 1/3 cizahora ziva hanze, bivanye nuko izo tubona zizoba zimbutse zivuye mu byo muri izi wacu muri Izabu. Ngiye ku bigori by'ibivyagwa, izo dufise ni ubwoko butanu. Ubwo bwose buba ahantu hashushe n'ahantu hakanye buke buke twita muri moyenne altitude. Aho tutaragera nuko tutararonka ubwoko bw'imbuto y'ikivyagwa yimbuka neza mu ahantu hakanye. Aho rero ubushakashatsi tuguma ku kivi, tuguma turondera kugeza aho tuzoronka n'imbuto yimbuka neza ahantu hakanye y'ikivyagwa. Mu kurindira rero cha duhamagarira abarimyi ko mu kurindira ko turonka imbuto y'ikivyagwa yimbuka neza mu ahantu hakanye, cha tubahamagarira kubandanya barima imbuto y'ibigori bisanzwe kuko navyone birimbuka yo wabikurikiranye neza, ugakoresha n'imbuto nziza irobanuye. Turiko turaraba ukuntu ivyo ibigori dufise na cane ibigori bisanzwe, turiko turaraba ukuntu vyimbuka. Ivyo twimbura imbuto zibanze tubitanze tukabiha abagwiza mbuto, tugaca turaba n'ukuntu vyimbuka. Mu gihe boba bikurikiranye neza umwimbu bimbuye bakawuha abenegihugu, imbuto barose bakaziha abenegihugu akaba aribo bazigura, nta kibazo c'imbuto coba mu gihugu z'ibigori. Ariko turiko turaraba nk'uno mwaka hari ikibazo gikomeye aho usanga umwenegihugu aja kurondera imbuto akazibura, nizo z'ibigori bisanzwe ugasanga arazibura. Akamo rero twotera abagwiza mbuto nuko imbuto zibanze baba bakuye muri Izabu bakagenda bakagwiza imbuto nabo baca baziha abenegihugu, bogira akarangamutima ko gukunda igihugu,
izo bagwijije bakaziha by'ukuri, bakaziha abagiye kuzitera kugira nabo abarimyi baziteye baronke ivyo bafungura. Aha kenshi nibaza ko harimwo n'ababona ibi vyo kurya, ibigori vyo kurya ku isoko bizimvye gusumba imbuto, bagaca bahitamwo kuja kubigurisha nk'abaja kubirya. Aho rero urumva ko aba ari uruhombo rukomeye. Abanyagihugu baca babura imbuto, hama na bimwe vyo kuzogurisha vyo kuzokwimbura barye bigaca bibura. Aho rero ni ikibazo gikomeye, twese umurundi wese ahamagariwe gukurikirana neza. Umwari we wese abazi umugwizambuto ahari yategetswe gufasha leta, gufasha izabu, akamenya ati ujya mugwizambuto ivyo yimbuye bagacungana, bakabona ivyo yimbuye iyo yabishize. Babonye ariko abigurisha ku bantu bagiye kubifungura, umwenegihugu ari impande yiwe akatera kamo leta nayo ikabikurikirana. Umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi aragaruka kuri ico kibazo c'abagwizambuto, aho avuga ko hagiye kubaho indinganizo nshasha yotuma abenegihugu bashikirwa neza n'imbuto bifuza. Nko ku bigori kama twabonye ko ibikenewe byose kugira ngo abenegihugu baronke imbuto zikwiye ko bihari ivyo bagezeho. Mugabo ushaka dusanga yuko izo mbuto zivuye muri izabu ntiziswaze ngo ziboneke ku benegihugu. Kubera iki? Kuko ibiciro abagwiza mbuto baragwiza izo mbuto zikaboneka, mugabo kubera bazi ko ku isoko bigurwa menshi kurusha igiciro c'imbuto, ntibaheza ngo bijane babihe abarimyi, baca bijana ku isoko bakabifungura. Urumva rero ubwo n'uruhombo runini rwatumye rero abagwiza mbuto bahororokerwa. Iyo ni intambanye rero ikomeye. Byumvikane ko mu minsi iza tugiye gusubiramwo ingene itangwa ry'imbuto rizogenda. Duhereye muri izabu aho ibizoba byabonetse bisaba yuko bironka abagwiza mbuto tuzi, bakazobigwiriza aho tuzi, kandi n'ibyo bimbuye tukazobimenya kuko bizoba ngombwa yuko tuzobishira ahantu hazwi kugira ngo abenegihugu babishikire babibona. Ibijanye n'ibyo bakoresha muri laboratoire mwe twita reactif n'ibindi bikoresho bibashikira bitevye, ivyo nabyo tuzobikorera ko kugira ngo dutangure kugira bimwe twita achat direct, no kuvuga kwishikira iyo biva ata muntu ashiyemo, kuko twabibonye yuko abantu baronka amasoko yo kuzana ibikoresho kumbure ntibabazi akamaro n'igihe ibyo bikoresho bitiza gushikirako. Naho baba babizi barashobora kwitoza utunyoni, mugabo mu gihe ari leta yigiriye kubigura aho biri ibyo bikoresho, gutyo birasha no guca mu masezerano ibihugu bishaka kugiranira kugira ngo vyorohe. Tuzoshishikara kubategurira ibiganiro nk'ibi vyerekana aho ubushakashatsi bugeze, aho tuzogaruka ku bitegwa nk'umuceri, ibiharage, ingano, eka n'ibindi nk'imboga n'ibindi bitegwa bisanzwe bikenerwa n'abenegihugu. Turi kumwe twese birashoboka ko uburimyi butera imbere, umunwa wose ukaronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga. Inka, imirima n'ibidukikije. Dumwungere w'amagara nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka, imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere, tubungabunga ibidukikije.